kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aheruka kubuza abanyagihugu bo mu Rumonge kugurisha amatongo ku banyamahanga. Abiza amategeko babivuga ko iki iyo ngingo ifise ingaruka yihe ku banyagihugu no ku gihugu. Kaze mu kiganiro kw'isoko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Haraheze indwi hari ku munsi wa gatanu umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yari yagendeye komine Bugarama ari kumwe n'abandi bashikiranganji bane. Martin Niteretse yabwiye abanyagihugu ko atawemerewe gusubira kugurisha itongo ku munyamahanga. Ari ingeso yadutse mu karere ka Rumonge kandi kuri Littoral de Lac kunkengera z'ikiyaga, nirwa muragurisha amatongo yose muhereza abanyamahanga bigurira. Ndosubire numve shawo wabisinye bashanda mu rukabura ayo mahanga nabaje kubaye abajijwe intwaro cyane cyane mugurishe muzoca mujaye ko mbona baruco bakamakrotire ye muzosubira muzoca mujaye ubu twese twoja muri uwo mugambi wo kugurisha n'abanyamahanga. Uburundi buzosubira kwitwa Uburundi ryari mwabugurishije bwose kubera umuntu aho w'amafaranga kwegeranya amafaranga mugabo dutubwene gihugu ucujaye murazonyereka iyo muzoca ndabiye ntababesha amafaranga murayaronka kanezerwa mugabo igihugu mukibuze mugitakaje byose bizoba bihagaze. Abantu rero ko ivyo bintu byo gukunda amafaranga cyane mu biheba. Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB akaba yarize n'amategeko avuga ko ingingo zihonyanga ibwirizwa shingiro atakibanza zategerezwa guhabwa. Ingingo y'umushikiranganje yo kubuza abanyamahanga kugura amazu canke amatongo mu Burundi n'ingingo iciye kubiri n'amategeko, kubera ko ibwirizwa nshingiro ryacu rirasigura neza yuko abarundi bafise uburenganzira bwo kugira amatungo no kuyakoresha ico bashatse. Kugira amatungo rero bisigura yuko ufite uburenganzira bwo kugurisha amatungo ku muntu wese ushaka. Ubwirira abanyagihugu ati murafise amatungo mugabo ntimushobora kuyagurisha ku banyamahanga, ubugabanije ubwo burenganzira bafise ku matungo yabo. Ivyo rero ntibirikora ibwirizwa nshingiro. Yaba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yiyumvira cane yagomba kwibuka yuko hari abanyamahanga bafise amatungo mu Burundi bafise n'amazu. Mbega ucubibaka mbega utabibatse uca usigura gute ko abanyamahanga bamwe bafise uburenganzira bwo kugira amazu n'amatongo abandi nabo badafise uburenganzira bwo kubigira. Yaba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yarazi urubibe rw'uburenganzira afise bw'ububasha afise aho bugera, iki cyumviro ntiyari kugishikiriza ku mugaragaro kuko ni nk'ingingo aba yafashe. Iki cyumviro ahubwo yari kugishikiriza umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu akaraba ko kibereye, umukuru w'igihugu abonye kibereye akacikiriza n'amashinga amateka ikaciga hame ikakigira itegeko. Ribaye itegeko rero niho rica ryubahirizwa n'abanyagihugu. Nayo ubundi ivyumviro y'abashikiranganje b'umukuru w'igihugu ntaco biba bimaze iyo biciye ku bintu n'ibwirizwa nshingiro. Izi ngingo zabizanditse canke zo ku munwa ziba zafashwe n'abashikiranganje ziri imbere ya sentare mijejwe zica zigirwa imfagusa iyo ziciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Eka mbere zirashobora no gutuma abazifashe bakugwa mu buzi. Aha biratangaje kubona umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu akiri mu kazi inyuma y'ingingo afata akazitangaza bigaragara ko zishiye kubiri n'amategeko. Aha twofatira ko ingingo yo kubuza abanyamahanga kugura amazu canke amatongo mu Burundi, twofatira kandi ku ingingo yo aherutse gufata yuko atamwana se atazwi azosubira kwandikwa mu bitabo by'abana bavutse. Mu gihugu kigendera ku mategeko ikintu kitaburijwe n'amategeko kiba cemewe. Ntushobora kuyadukiza ngo uzani ibintu bivuye mu mutwe wawe ngo bihindure amategeko. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, Jeremy Minani abona ko iyo ngingo ishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi be no kwishusho ry'igihugu. Twashaka twibutse umukuru w'igihugu n'abashikiranganje biwe kambere n'abakozi ba leta bose yuko mwene izi ngingo bafata keshi na keshi kiretse yuko zihisura mbi igihugu ziragira n'ingaruka mbi ku gihugu na cyane cyane ku butunzi bw'igihugu. Ko nk'ingingo yo kubuza abanyamahanga kugura amazu n'amatongo isigura yuko hari abanyamahanga benshi batazoshobora kuzana imitahe mu Burundi kubera ko mushobora kujana mutahe mu gihugu utarekorewe kuhatungira amatungo, kuhagura inzu canke kuhagura itongo. Ntushobora gushinga uruganda mu gihugu utarekorewe kugura inzu canke kuhagura itongo. Rero izi ngingo ku by'ukuri biramaramaje kubona
aba bantu bazifata ntibakugwe mu kazi n'ababashize mu mabanga basi ntibagifate n'akanya ko kuzikosora babwira abanyagihugu yuko ibyo babwiwe atari byo. Ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuganza ivyiwe bimwegukira, nta ushobora kwakwa ubwo burenganzira kiretse ku neza y'igihugu, ku vyavuzwe bikongera bigategekanywa n'amategeko, kandi abanje gushumbushwa bikwiye kiretse iyo ari ugukurikiza urubanza rwabaye ntabanduka. Ingingo ya 59 nayo ivuga ko umunyamahanga wese aba mu Burundi ategerezwa gukingirwa mu buzima bwiwe no mu matungo yiwe nk'uko ibwirizwa ribitegekanya. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.